bagenzi kandi baramutse ndayifeze amahoro y'Imana kandi mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mwese herereye bagenzi ntibiba vyoroshye na gatoya umuntu avuze ko bitaba vyoroshe uzozura bitaba ko bitaba vyoroshe umuntu aba ararondera content ndabira nkuno murima w'amase kuntagase ndabira nkuno murima kwizana aho ubona yuko igihugu kiriko yaba develope cyo ni igihugu yaba develope kabisa iba vyoroshe nawe n'umugenzi twari kumwe n'umugenzi turiko turajana ibaza ko mumubona mwese ubona ko tuba turiko turarondera nyene tuba turiko twirondeza gituma nababwiye umuntu ari hanze y'igihugu aha mubona Uburundi bwacu ibisanzwe ibintu byose ni vyiza ndabira amaze kumwongo cyese kikagwinwe nandi kindi kintu kiba kirasabwa ukwinwera gusa nta kintu nayakotomere nababwiye ko Uburundi bwahezagiwe umuntu akababwira yuko igihugu cy'Uburundi cyo cyambere ubu habaye wese atabikigera haba nimupfa mubitahuye ndabira n'amatangi hari mu misozi umuntu akararondera content abana abanyeshuri baba bagiye kwishuri ndabira aho no kwaruka gwejo hazaza Burundi bwejo haza ahubwo ndabira imirima kuni cyagase ibigori nyumbati biharaki byose biratagase cyane byo kurya by'akanovera akanovera kenshi cyane ahubwo umubiri yuguma witagatira usanga uguma bingagirana amatama mwababaye mugiye kw'ishuri nimunyaruke mwari mu ntaba kubitiye mwacerewe sibyo uzobiki wewe ntimuzoba Digo que tenés mucho. Ahí bañeze bayi. Ego. Ego ndababwira hanye n'umuntu abakarondera content. Niba vyoroshe bagenzi, niba vyoroshe. Aho ngaho umuntu aca ni heza ariko kondabereka kabisa. Ego gaje we turaduga imisozi tukamanuka tugakika tukayaga n'abantu bamwe gahura n'abantu tukagenda turayaga bakatubwira ati ejo haheze Burundi bwacu bwari bumeze uku ariko ejo haza turabona uko Burundi bwacu buzoba bumeze uku ego amaze we ku mazina Ndabarishimana Jean Claude abasanzwe banzi n'abatanzi cyane abanyeshuri tuba twariganye agwaruka twagendanye abasanzwe banzi nyene mugenzi wanje nabarashitse sinzaho yaragiye ngo kurondera ibiti byo kurembera umurima wiwe reka tumusezere rero tugende we powa rero tuzoba tusubira zongera mugenzi tugenda kurondera content ndabira hariya uriya musozi uriya hariya hejuru turiko turatera tugenda tugiye kurondera ibyo turata igihugu cyacu tukirate ko kirimo ivyiza birenze urugero ivyo abantu benshi badasanze bahari batibaza barababwiye yuko turazokiya tuyicara tuzohengesha nyaza turabaratira bana babantu uzabumva ngo Burundi ngo tubonagiye kwifotoreza hariya bazabumva ngo ngo Burundi ngo cyo gihugu ca mbere ngo kibi igihugu ca mbere ngo cabayeho nabi kibayeho nabi ntihage uzosaba biguhenda ndiko ndakwiyerekera je nk'indi piripiri n'umurima w'ipiripiri bariko barabadike ndabire n'umurima w'ipiripiri abantu bose bariko barakora Burundi bariko barakora we nawe uriko urisoromesha ibijumbu ndaje ndakwereke ndabira iki bashita ikijumbu ubwo wabita umuvyuka bagenzi wabita umuvyuka ubu ndabira urabengene abantu batagaje ndabereka gaje we bavyita amatunda ndaza kukwereka mugenzi ndabira n'umuntu ngene atagaje ndabira ubu rero n'umurimyi w'Uburundi
ndabira uno murimyi w'Uburundi ahantu musanze ku kivi karakora cane nyambara imashini yewe kayewe mena yewe asha ababwiye Uburundi nico gihugu ca mbere ciza c'amata n'ubuki bazita amatunda abandi bakayita amanyota bavyita ibintu vyinshi amazina menshi ayo uyafungura ukayafata kuvugira ugira ubuzima bwiza ibintu navyo bazita ngo korokaze mu gifaransa ya mateke naza abantu benshi amateke usanga mwarayibagiye bara nko muri za Dubai za Amerika hariya n'ahandi ugasanga ibyo byose mwaravyibagiye mugo menye ko bikihari hamwe no Burundi eba muri myiwe baye turiki baye ndabira ani biba vyoroshe bagenzi biba vyoroshe na gatoyi n'ukuri ndaburi uno murimo w'ibigori ibi n'ibigori bita ibisoya mayisi turiko turataka tugenda ubu n'umudugo rero rugomba tangure kwataka turiko turarondera ivyo turahata turabe vyiza vy'Uburundi tubarati wagiye turiko turagenda biba vyoroshe kuduga imidugo tukamanuka ndabira eko turifuze kugira subscribe tuzote twibana mu bino biganiro vyacu turabana mu bino biganiro ndabira iyo tuvuye ni hariya tuje tuva hariya turiko turaduga n'umudugo si muto bagenda si muto ukanya ngo amashike kwibarabara ntibiba vyoroshe na gatoyi ntiyaba ari hafi wari urugendo runini cane okay shobora kuba uriko urihweza kuraraba buke kimwe kugira ndabira iriya misozi ukuntu yambaye neza ndabira ukuntu hasa ukuntu hatagata ndabira hariya urabona ibigori mu nkonga hariya ibigori vyiza cane ndabi aho uzobona abantu bose ko bameze neza ubuzima bwiza bamerewe neza batagase ego mu kanya naho mubande shikire vya ipimo vya kahawa shikire vya ipimo vya kahawa ya kahawa y'Uburundi ya kahawa yacu wishikanye kw'isoko mpuzamakungu bakugwanira ahubwo uticunze usanga bakunyegeje bakakubika kubera ikawa yacu y'Uburundi mu kanya ngo murayigiye tubereke ibipimo vy'ibiti ibipimo canke amahegitari asha n'Uburundi bwacu bwarahezagiwe abandi ngo umutima wa ni Edeni eka ni Edeni nyene wobiharira jewe novutura nomomora notabura ego abantu benshi bariko baraja ku kivi bariko baragenda gukora ndabira ibindi bigori byose n'ibigori bitagaze okay ni akawa rero yakawa ironderwa kw'isoko mpuzamakungu akawa yacu y'Uburundi niyi kaze kawa mwese muyibona ndashyize mw'ibarabara abashyize mw'ibarabara yewe ntibiba vyoroshe bagenzi ntibiba vyoroshe na gatoyi tuba turiko turagenda abandi bantu baja ku mirimo ubona amatunda n'amasuka iki gabo ubona ko hatagase ubona ko hatagase ndabi izi ni za kawa Kagame ayibonye n'ubundi yewe aha narushe napfuye imisozi umuntu aduze mama we niba ari mike niba ari minini cane ndabira
Ego. Sawa rero murakoze dusubira. Nibaza ko ibyinshi mwabibonye hari ibiti bitagase, hari imirima itagase, hari nk'abantu ngene ko batiga igomwe. Dusubira rero kandi abasezere.